Bakunzi ba Salocom TV1 kaze mu kiganiro Rhapsodie de realites muzokwama mukurikirana ku munsi ku mbuga zose za Salocom TV1. Shalom bakunzi b'inyigisho Rhapsodie de realites mushikirizwa na Irambonagire. Nkuko mubizi inyigisho zamazigizwe n'ibice bitatu. Turi ku munsi wa Mungu itariki 22 z'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Ijambo ry'umunsi: ukwizera gushobora kubonwa. Uyu munsi twishimikiza ijambo tubona mu Baheburayo igice ca 11 kuva ku murongo wa mbere. Havuga ngo ukwizera nukumenya gose ivyizigirwa, udakekeranya ngo ntibizoba, kandi bitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Aha kwiri jambo dukwiye gutahura yuko ukwizera kurafise ikintu gikomeye dukwiye gutahura neza. Ukwizera kurashobora kubonwa, ariko ntikubonwa n'aya maso, kubonwa muri mwemu. Insiguro yo kwizera nk'uko twabisomye mu Baheburayo igice ca 11 umurongo wa mbere ni insiguro ihwanye n'iy'Imana ku bwa mwemu yerekana ku muntu. Muri mwemu ntivyerekanwa nk'uko, kubera ukwizera ni ukw'imwemu kandi gushobora kubonwa mu mwemu. Dufate akarorero k'igice ca 2 k'ubutumwa bwa Mariko, igihe Yesu yigisha mu nzu, kandi Bibiliya ikavuga yuko ikibanza cari cuzuye, abantu bari buzuye hose, nta kibanza na kimwe cari gisigaye, n'impande y'umuryango nta kibanza cari gihari. Hari abagabo 4 bikoreye ku nderezo umuntu yamugaye, bagerageje kurondera inzira mw'isinzi ry'abantu, bafata ingingo yo kurira hejuru, baramena, hama bamanura umwe amugaye ku nderuzo imbere ya Yesu. Bibiliya icivuga ngo Yesu abonye ukwizera kwabo, abwira ico kimuga ati, mwana wanje, ivyaha vyawe urabihariwe. Nkuko tubibona muri Mariko igice ca 2 ku murongo wa 5. Yesu yabonye ukwizera kwabo gute? Yabonye ukwizera kwabo ku gikorwa bakoze. Paulo yararonse ibintu bisa nk'ivyo irusitira ku muntu yari afise ubumuga kuva kivuka, atigeze atambuka. Bibiliya ivuga uwo yumva Paulo nawe amuhanze amaso, abona ko afise ukwizera ko gukizwa. Avuga n'ijwi rirenga ati, hagarara n'ibirenge vyawe weme. Arabaduka, aratambuka. Nkuko tubibona mu vyakozwe n'intumwa igice ca 14 kuva ku murongo w'9 gushika ku murongo w'10. Paulo yarabonye ukwizera k'uwo muntu ku buryo yumvirije acarakira ijambo. Bibiliya y'Abayuda ivuga ko Paulo amuhanze amaso kandi abona afise ukwizera ko gukira. Avuga n'ijwi rikomeye, aramubwira, haguruka ku birenge vyawe. Arahaguruka, acatangura gutambuka. Ivyo navyo tubibona mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 14 kuva ku murongo w'9 gushika ku murongo w'10. Ukwizera kugaragarira mu majambo, mu bikorwa, nuko uhagaze canke uri mu vyamwemu. Ukwizera ni kwihisha canke ngo kwiyoroshe. Mwerekana ukwizera kwanyu mu bikorwa vyanyu canke uko mwitwara. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga iyo hari ukwizera kutaronsa ibikorwa kuba gupfuye. Ivyo turibona hanyene mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa ca gice ca 14 ndetse no muri Yakobo igice ca 2 ku murongo wa 17. Ukwizera si inyishu y'ubwonko canke ivyiyumviro, ni inyishu y'imwemu yanyu kw'ijambo ry'Imana. Aleluya! Tuja mu gice ca 2 kijanye n'isengesho. Data mwiza, ndashinze neza ukwizera kwanje mw'ijambo ryawe, ntaco bitwaye ivyo nocamwo canke ibivugwa aho mperereye. Ndaba ibirenze ivyo mbona, ntakira ubugome bwawe n'ihangiro riva kuri wewe biciye mu maso y'ukwizera, mw'izina rya Yesu, amen. Reka turangirize ikiganiro cacu ku isengesho ryo kwakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ndemera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndemera ko ari muzima
ndatuje akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Urakoze mwami wanje Yesu gukiza umushaha wanje, ubu ncitse icyaremwe gisha. Turagukeje, ubu ncitse icyaremwe gisha. Hari icubaza kugira ngo ushobore kubandanya ukura mu buzima bw'agakiza, hamagara kuri 61 40 ubusa ubusa 14. Murakoze naho ku munsi w'ejo mugira umunsi mwiza.